yani no gutembereza umuduga mani nshobora gutembereza umuduga baragutembereza ikintu cyose kabisa yani ntakora kutembereza umuduga ubu ufite umushoferi akagutwara kuri entraînement muhira ukene ukamubwira kandi umuzungu mani ukamubwira ati kandi umuzungu bana agaribwo buzima mubaye atokoresha umuzungu urebe usika gukoresha umuzungu rero ubu ufite umushoferi mugare bisaba discipline zirenze kubera bajya abashoferi baba baguhaye kenshi uri gusanga baza baratanga ivyo kibera kuri equipe kabisa muri za Black FM muri mgode sasa sisi mtu dufise umutumire adasanzwe dufise umutumire leo ni goalkeeper wa taifa Makartir nibaza neza benshi muramuko mu cyongereza aza ni Makartir goalkeeper wa taifa Mr Hypotei umwe mu bakinyi bandikisha amateka mu gihugu cy'u Burundi ndetse bagifisa amateka yabo umwe mu bakinyi ubona neza ko bari swing yamameze fresh yifata neza kandi agerageza kwerekana talent yiwe ni umwe mu bakinyi banditse amateka ubona neza ko bazungu bakuye inkofero baravuga ati bana tunakubali ukijana kabisa tunamtaka huko ashike avyo akuje huko we bana biragenda neza ni Makartiri muri cyo za Black FM exclusive interview bana ubwa mbere novuga neza ko ashitse muri Black FM ndetse ni ngene nayo Samirizi nana Samirizi tatarajamwo kuva ashitse ngabo mu Burundi muri vacances byose bibaho byose kabisa azwi kumateka menshi yakinye mu migwi itandukanye ndetse ngene yagera duga byinshi maza kuvyumva ndetse yasamiye equipe nationale intamba mu rugamba ndetse ubona neza ko yaserukiye igihugu kenshi akabasanzwe akinira hanze ni Makartire muzi kandi yakoranye n'abaririmbyi batandukanye ndetse asanzwe afite n'amateka na SatB aza kuvyivuga nawe nyene stepping at the place I believe I'm the best and I just don't give up nakare namya kijana namya kijana kabisa Makartire namya kijana ni Makartire rero amaze yose y'ukuri yitwara akazi Makartire right igeza kuvuga aza kunkosora sinzi ko aza kubesha yavutse itaki 29 z'ukwezi kw'indwi 1995 akafite 23 kukishikino saha akaba yapfukiye Makamba akapima metero 1 n'ibice 80 kari gardien de beat 2012 yari muri Dialidic académique LLB académique 2014 ja muri Flambeau de l'Est 2015 ari muri Vitalo 2016 agiye muri Djibouti right CHIZZ 2017 aja muri S Villa muri Uganda 2018 kabisa aza kutubwira nawe nta kibazo ko bikoze bwa Black FM bade karibu cyane musaza merci beaucoup kabisa umeze neza ndashima Imana kabisa kabisa na fresher zirenze namwe bwese habi kabisa kabisa goalkeeper wa taifa ni indirimbo ushuhiye muri no minsi tuyigushiriremo mu kwakira indirimbo ushuhiye muri no vacances muri no bihe ariho hip hop y'umupeti umwe wangu kama naitwa El Pro kabisa kabisa ni indirimbo ni ya kabiri ngamu bwa Black FM mu gihe the Star System twaye nagashimwe yavuye indirimbo yavuye ya kabiri muri Black FM kabisa goalkeeper wa taifa welcome again my brother mu Burundi ni muhira urahamenyereye klima yaho urahamenye nta gishasha urimwo Makartire yaje gare ndamaze igihe mani ndamaze amezi abiri kabisa banza kwanza ufiringa no karirimba matugaru mamba El Pistola guharuka imara imyaka ijana wapindaga hari urabona amahera ava yamuhambana wapindaga tujya amahera akora ku isi tuvyatse dusare tujya amahera kuko akora ku isi gusa ni El Pro indirimbo ya Makartire akunda cyane muri no miss right kabisa indi batakwiyumvira hehe kuri YouTube ayiguhaye cyangwa byagenze gute natangiye kuyumva mu muduga wo mujama tuvuye muri entraînement cyane mubaza muziki n'uwandi cyane ndabumviza muri YouTube uri kwageza ukora muziki ubundi ngo batoza kuza kuri side yawe kwanza ko twacanga byose
iki ni cy'umuziki you know just bicanga byose by the way uko urabona abana bubu uko akora gute kubgawe nk'umupira w'amaguru ko byose ni entertainment muri rusange byose ni bimwe normally ni dagaduro nibaza yuko aho twareje si hoto no munsi biravye nino studio konyene bacubona yuko ibintu bigenda biratera imbere uko imyaka igenda kandi hari abana bariko baravuka bafite ingufu zidasanzwe urumva ibintu byarahindutse singa bijya vya kera nibaza yuko ari evolution ishimishije mbe ordinary akomeye sana kabisa makartir burazi ko twiganye ujyaye je nanje nabaye umufana wiwe kabisa makartir urashaka kutubwira muri make urugendo rwawe rw'umupira w'amaguru kugeza uno munsi jewe mvuze urugendo kwanje ni rurerure mani mugabo reka ngerageze urumva jewe navukiye nkuko bivuze mu ntara y'Amakamba niga ivyo amashuri mato yo mu ntara y'Amakamba hama mvuye mu ntara y'Amakamba nari mu mugwa wa Grenoir candaza gato mu mujyi wa Vitaro umwaka umwe candaja muri Afrika y'Epfo muri Academy y'Abanyegori Cape Town ndagira imyaka 2 canagaruka mu Burundi niho wavuze nashike muri Lydia Ridike muri Diaridike cangena muri Flambeau du Centre mvuye Flambeau d'Orest mvuye muri Flambeau d'Orest cangaruka muri Vitaro mvuye muri Vitaro canja rero ntangura kujokina hanze niho nagenda gukina mu Buganda muri Villa Sport Club mu Buganda nja muri Kenya muri Kakamega Homeboys mva muri Kenya ngenda muri Zambie muri Lusaka Dynamos mva muri Zambie ngenda muri Djibouti muri Police Nationale ubu rero nari ngeze muri Turkey muri Pelican kabisa je hanze kwagara cyane no fondation yawe fondation Hypotei bimeze gute ivyayo like yabayeho ryari fondation Hypotei ni cyumviro kwanza je natangiye kuzana cyatangiye kunzamwo nk'imyaka 2-3 iri nyuma mugabo nkabura umwanya ukwiye ugutanguza ico cyumviro canje niho mu mwaka uheze muri vacances y'umwaka uheze naronse umwanya ndaronka n'abantu bafata mu mugongo kugira tubashe gushitsa indoto nari mfise nogira hama ibikorwa vya mbere turabigira mu mwaka uheze no mwaka nitwagize bakwe ryo kugira ibikorwa byinshi kubera si hawo nari kandi ibintu nkabije bisaba focus nyinshi n'uburyo bwinshi bukwiye nkaba nibaza yuko uko iminsi iri kiraza imbere ariko ibikorwa bizotera bikura kandi bibandanya kabisa abana amajana 5 bose bashoboye kuronswa ibikoresho by'ishuri ego nivyo nidogize kuva kera ubwo ufasha abo bukoze wenye bwiwawe canke anabagenza usaba mukina muri equipe nationale mwabafashije mwe babigufasha cyambere kwanza naba barandiri bose bari murabona kwanza imani mwezegire mimi ko mutima wa Hypotei ndivuga ko turi furahi sana turi agita imigari activity yiwe ya mbere turi furahi sana turi kunywa turi kula yana turashika no kubana mbere ndibuka ko neza yuko nabonye n'umuntu nje nari bigire mbona narabonye umwana w'umuhisi naramukije umwana w'umuhisi Keri umwana w'umuhisi ari nawe ex president Peter Nkurunziza urumva ico nari ngovye kuvuga urabona mani ibintu n'abantu urumva we nimba ufise ico canga randiri yarafise gucanga urabona ibi kugira ibintu bigende ku rundi rwego kandi je simba ngomba bigende ku rundi rwego ngogira umuntu yiyemere canke ikimuga bije ku rundi rwego vyerekane yuko hari abantu bafise byinshi mugabo nibaza atajya umutima bafise kugira bashobore gusangira n'abandi naye mugabo hariho n'abandi bafise duke bipfuza kugira duke twabo bodusabikanya n'abandi Landry burya we nawe uzogira yari fondage jende muri Hypotei ivyumviro sindabikura nawe gicimviro cyogira vy'iwawe kubganje ivyumviro tuvyigira kuri bakuru bacu nkuko nyene bakora bitanguza kandi abone nibaze neza gukora bikora kuri ko bamaze kuronka ubuzima yakubwiye ukurikirane rwo ama equipe yose yagiye arakina musi yo mwendri yo myaka aho niyo haraho yagenda bakamukasa haragenda umva ni sirago yagiye arahura nazo igituma atanguje projet no kubera ko yabonye muri Turkey akaronti gahari nabeshe none gamaka iyi projet yose umaze gushira ngo wakanotse usanga utayikoze muga projet ya mbere kwanza ne umutima ugatimba hama ibindi byose bizokurikira kubera randire nawe uribuka aho watanguriye ingorane zari nyinshi mugabo harageze igihe uvuga ati kubera iki jewe none kubera iki kandi igihe wavuga kubera iki jewe ibibazo niho byongerekanye mugabo muri bijya bibazo nyene ni nko examen yo mu ishuri wiciye mukabishobora imana ico kuvuga kabisa kandi hari ikintu unyibaza ko wowe utibuka ariko
igihe tubonana je nawe tukicarana tukayaga hari byinshi cyane wambwiye kandi ari impano nyinshi wampaye kandi ubu ndazigendera kandi nibaza neza ko igihe twahura n'ubu aho ngeze sinzi ko umaze kurikirana ubuzima bwanje ubu nta n'imyaka myinshi n'umwaka umwe batambata amezi angahe hari byinshi bimaze guhinduka kandi byaragenze neza bivaye n'impanuro artiste n'umuntu afise mu mutwe ibijyanye n'amaprojet cyangwa ukwiteza imbere nk'umu entrepreneur ni ikintu atahura cyane yarambwiye yuko ntegerezwa kuri branding ntegerezwa kurondera abantu bakamaro nkagendera n'abantu bakamaro none urabona umunsi nicaye muri Black FM nkabaje kabisa uratomboye umunsi bise publicité bise ama company kabita na madiri kare yaraje gusimba impangu ubu baramusimba so by the way maka tushaka kumenya ubucuti ufitanye n'abaririmbyi meze gute wewe je nibaza ko ari rya bonding iri hagati yacu kubera urabona benshi n'abana bo ngaha n'abana bo Burundi kandi twese ivyimviro byacu nuko uburundi bwatwibarutse bwogira image nziza mu makungu bugashikana kuri ashoboka urumva yo twese dufise umwe abifise mu muziki undi abifise mu mupira undi abifise kuri micro mu journalist sasa twese hamwe tugiye hamwe biradufasha kandi byoroshe gushitsa kuri igihugu cyatwibarutse kabisa makartire hari makuru avuga neza yuko woba umufasha mw'abana no munsi yobe yarigeze kuba ari mu rukundo na SatB ndetse na SatB baranabirimba no mu ndimba aravuga ati makartire rafiki yangu goli kipa wa taifa amenibeba mwanamke ushaka kuduha umuco kuri ico kintu mbere abantu benshi bategeze barongo umuco bivanye no gukubura kwa cyane muziki uko akapera tuko nazo mu masimu nilisikia ngo yule mwingine golikipa ambaye alikuwa rafiki yangu kumuonesha binti yule iliniasili mimi aya mapenzi ni nini gosikutapta mtoto kakimbia Rwanda kafunga miziko mpaka kumfuata nilipofika sikumwona akaniandikia kwa SMS eti vipi SatB sorry kwa kusumbua nimesharudi BJ kuonana haitoweze tama ngo habari nasikia siku hizi anatoka na yule mchezaji wa mpira yule mwingine goalkeeper Dumucho imigene ya SatB na makarti SatB kwanza ni brother mimi na SatB tulitoka mbali sana ndazi na hari ariko aravyumva najua kama ni this is my brother arakunda kuviza igano cha The Star System kana twumviza bizuno sana kama yuko anasikiliza agenda zinabu stara na zati ya pembeni akapiga tasimu Juni mtu wangu kabisa ibyo bindi unaona SatB ni umuntu ico kwanza ndamukundira no umuntu arashobora kuba yicaye ngaha ariko ariyumvira muri umuziki yani twe tuko turaganira muga wewe ariko arategura umuziki wabijya bintu ariko arabona muri biki sani bazi ico gihe yuko abantu babifashe uko bitari ama SatB ujya muri rimvye ashobora gupima umuziki uyu ashobora kwiyumvira kuririmba ibi yandirimbye mu nziki ziwe zishika 2-3 ashobora kuba yagomba nanje kundirimba so I respect him, he's my brother. Ibintu abantu bavuga navyo I don't know that reka bavuge hama ico nzi cyo nuko je mpuye na SatB we bond this my brother bro. Respect. Muri wari mwengu ndiba golikipa wa taifa muri wari mungu. So active iyo nkufata ho kwitokeza umuntu ati umufasha muri rimvye umufasha ibivana nibyo agomba ko ndamufasha kubera nanje ari byo nkeneye ko bakimfasha like akaruvu ati jesha nkore indirimbo like cyangwa umubwira akubwira ati jewe mfise impano agushaka kumfasha savuze umukiyo w'umupira w'amaguru avuze mu ririmbye indirimbo no ikora nimba bishoboka nta kibazo ubizi no mwana Mora numva bamvuga nabi ngo ndishinga amatabi nacanze kumarira my baby my baby mora numva bamvuga nabi ngo ndishinga amatabi nacanze ndimarira damavi damavi beni kuki bamvuga nabi kandi bamvuga uko ntari demi wallahi demi Mbona bukiye kamenge, murira kamenge Kadumuvayo ati singira amashure ni gute wankunda Wana mukigobe, nubumbiriza bo Kukiba mvuga nabi Kukiba mvuga nabi, navukiye mu Kamenge, nkurira mu Kamenge By the way n'umurimvyi w'umurundi akakura umumama wiwe Muheyumviyo fura igira kabiri
ya kabiri muhe umwanya muhe Quartier ni boss we diaspora Quartier ni patron oh yeah ogyali ndagukunda ndagukunda nawe nkunda ogyali ndagukunda ndagukunda nawe nkunda Kamenge, murira kamenge, bono muvoyi batisingira amashure ni gute wo nkunda mwana w'umungagara mama we. Oh yeah, tugana ibyitsi bibi tubihunga urukundo rwacu ruduga ngwaye nawe umbere muganga would you let me be your bouncer we mwana mwiza nakupenda na fikra zangu umeshabeba mimi kwa wengine sitokwenda oya sitokwenda ekuri mwiza simubesha mundukundu ukunda makyukamba mimi kwa wengine sitokwenda oya sitokwenda kukiba mvuga nabi ganishinga amateke mama amatabi kabisa Quartier umuririmbyi yitwa Kid Ngabirano nta ndirimbo nimwe afise iyi ndirimbo twise ngaha twebwe ni indirimbo bako baramufasha kugira isho ugenda neza badane ko ndababwiye ko yabuze mama wiwe aho bazogira amaziko ku munsi wa gatatu canke wa kane mino misi 2 sinzi nabuze nzaza kuyemera niyo twahaca ingano mu Kamenge abana kabisa umpeta arazi kuririmba man umuziki natangiye kumviriza ndi mu muduga ndiko ndaza waruyizi no ndirimbo ashize ngaha ku radio yanyu cyane okay ndirimbo yumvise gute iko bien peta nataka support kaka mimi naweza nikamsupport venye naweza najua siwezi na mtoto wa Quartier ni peti wa Kamenge hamna shida akimaliza hivi vitu vya kumzika mere mnaweza mkamleta mimi tukaonana nikafanya chenye naweza nikafanya tu asante sana golikipa wa taifa uriwe mwita Quartier golikipa Mr Hypotei imisi yose dimanche imisi kwanza umunsi wose aduha ijambo ry'Imana kuri stade abantu bataraba stade ya Quartier murahomba ama verse mba bakora ko rafasi kwa dutera charge turi tupo okay ikizoranga ikizoranga rya Quartier ni kintu cyitwa Hypotei umujyango urimo abantu benshi apana randiri promoter canke indi numujyango urimo abantu benshi kuwinjira mu bisabiki yenda winjiremo nta kimwe no kwitanga gusa n'umutima w'urukundo kuko nta bintu bugiye kuronderayo nta n'umutima w'urukundo kumva ko bashobora kuzana projet yo gufasha nk'abana mu ibarabara nawe ugaparticipa mu bandi byonyene uzombwanye nzoterera nawe asante sana nkiragiye asante sana shefu ubawe cyane ibiro ni nk'ivyo batundika maba ibiro nk'ivyo kandi nagomba ndamuhonganira Landry urabona ikintu twebwe abantu sana gwaruka dukunda kwibeshako burya ubutunzi s'amafaranga ubutunzi bwa mbere n'abantu kubera iyo ufise abantu ubu ufise abantu batandukanye reka ndagwe karorero urashobora kuba ufise umuntu uko abangana kose ubu icubahira Imana yamuhaye arashobora kuba ari akora kuri station arashobora kuba ari umuntu umuntu adandaza itomati ngawereke yuko ubutunzi bwa mbere bw'abantu uzotegereza gukenera umuntu akumwa uzotegereza kugenda kunywesha kuri station uzotegereza kurondera umufotographe uzotegereza byerekana yuko imbere yuko amafaranga aza abajya abantu nibo bazokuzanira najya amafaranga sasa iyo wifashe neza ukafata neza n'abantu nta kibuzo yuko ajya amafaranga byaro yego Quartier nagomba kubabaza donc intamba mu rugamba zifise match ico gihe giheze muri yo myaka iheze ntwigeze utumwa ko kugira ushaho kinira intamba mu rugamba ariko muri bino bihe twarakonye mu rutonde rw'abakinyi intamba mu rugamba zikeneye mbega mu match zigeze kuri katuzo kubona mu kibuga canke bimeze gute je cyambere kwanza nda respecta decision y'aba coach haragera igihe aba coach bavuga ati iyi match dukeneye aba gardien aba naba kandi je sinshobora gupingana n'aba coach je meze neza ntaco buze yuko mumbona mu kibuga ama ibindi navyo cyatubirekera abakoca kubera no bafata decision final mbega muri kino kiruko urimwo mu bakinyi intamba mu rugamba zoba zarahamagaje mwo bamwe muri narimo mugabo nari mfise ikibazo kubera nategezwe gusubira mu gihugu ntashatse kuvuga nari ibintu byavuze ariko ndarondera ama ica biba trop tard bisabwe ko twara abaganje batatu bari ya kabisa
Okay, mu barinda kutavuga ati tweza kudagira like kugira ibibazo bitandukanye swati ya producer atugora cyangwa ama video akatugora cyangwa aba promoter side y'umupira aho bimeze gute hamwe bwe like musa mukira umupira w'amaguru ni cyo kibazo kudagura naco keshi mu kazi kanyu ka misi yose Bunya nta Mkiswahili njoba nasema hakuna kazi inayokosa changamoto. Sema tu changamoto usanga zirutana. No muri football ziriyo kandi cyane. Ndagwa nk'akarorero je narigeze kugena mu gihugu ntashatse kuvuga. Nakinyemo muri ivyo bihugu hama ujya mwe mu bitaba promoter, twere tubitaba agent. Abagent umukinyi ntutegerezwa kugera ku rwego rukuza atamuwaje office nko jewe sinshobora kuja kwivugira muri equipe ategerezwa kuba ari abantu bariko barakurikirana tiriseza zokina he aya mafaranga dukeneye tuzoyaronka kubera tuba turi nka bane batanu kandi mu mwese aronka pourcentage yiwe bivanye n'akazi karakora rero ico gihe ndagenda amanshitse nsanga aba agents baza baratoye amafaranga agent adatora amafaranga kana namaze gushika mu gihugu aba agents biwawe aba bambwira turushitse tuzokumvikana ama pourcentage ya autora ama tugushira amafaranga kuri konti amanshitse muri ico gihugu na championnat amaze gutangura namaze gusinya ajya amafaranga barayanyiba baranka kuyama kandi abakinyura bavye kenshi turonka amafaranga kuri prime de signature ama baramaze kugenda kubera twavanye iyo nari nje mva gukina tuvoyaje muri ico gihugu ama baramaze kugenda nanje naramaze kugina signature sirashobora kuva muri equipe kandi sezo zaratangwe mu bindi bihugu byose byategezwe yuko ntegezo kwemera nka tese ka hantu hakinira umushahara muga amafaranga ya signature yaragiye urumva rero akazi kose gafite changamoto nk'iyo rero n'ibintu bibabaze kubera baramahera menshi ama miliyoni n'amamiliyoni wowe wagiye kurondera ugasanga abantu barayatwaye ukonya kabisa niki kintu kumbuye mu ntamba mu rugamba je twari kumwe no mu miseze twari muri Turkey Antalya je mission yo ndi muri equipe nationale I feel good kubera je nibaza yuko ari honneur yuko mission ko representer igihugu cakwibarutse je ico no kwibuka nuko ahubwo vyo kwama biba mission yose twama turi kumwe ijya morali biri muri twebwe kandi ijya kumenyerana na ijya military mentality kugwanira igihugu usanga ya Ulaya mushakazi zowe wa moja muri equipe nationale ni wahemukinyi uvuga uti no mukinyi agwa dutwenza cyane gusumba andi bakinyi bose like umuntu afise ukuntu nyene bavuga tuja mu twishiye batwenza cyane Brez bigirimana Brez arabatwenza ego makartire hari umukinyi twevye by'abakinyi tukunze kumenya cyane ko turagerageza ibyo tubona kandi kwanza wewe uko memta artist kwanza umu artist uri byose uri uyu tumumenya ko ari hafi cyane y'abaririmbyi baramubana ari branding ibaze ntakina amaze imisa adakinini ntamba mu rugamba ariko hit wiwe anariko ku brand yake respect wigumaho uvuze makartire goalkeeper wa taifa kubera iki anaji brand mwenyewe warazi vyarimwe kandi azinavyo ko yabikoreye makartire hari umukinyi nabonye ryari ku mbuga ngurukana bumenyi naranje ndakurikirana ivy'umupira buhoro buhoro natavyo nzi cyane ariko urazi ko abapeti bo mu makarti nka sisi bapeti bakamenge dukura dufise n'utuzo kwa bakinyi b'imipira je nakuze nkina za synthetic no nakinye kuri Kaminisipare za singanira pache za makade maetesi ni pache za sana dukura dufise amatara yo kuzoba bakinyi hamwe bwe tubarabe tuvuga ati ebana minda kwa kama fulani ariko ebana kwenye microphone maisha na amia kure talent na amia kure urumva ubuzima ni hatari hari umukino abonye yavuye muri Newcastle yakina muri Newcastle menga ni Gael amaze kuba muri Newcastle acaja gukinira Yanga mu gihugu ca Tanzania natubwe tutazi ivy'imipira nka jewe ndiko ndabiraba ndiko ndabisoma nabona kumenga no gusubira inyuma mbega nivyo no gusubira inyuma canke biba bimeze gute umukinya bayirukanywe hari iburaya babonye kataca bamariye canke biba bimeze gute je nibaza yuko nta muntu hatagira ibihe bibe mu buzima ni nko muri football ni nko mu muziki mu buzima busanzwe umuntu araca mu bihe bibi Gael yaraciye muri Newcastle kandi Gael ni umukinyi mwiza cyane mugabo after Newcastle aragira ibibazo je muranganira na Gael n'umuntu ari responsable cyane umaze gushaka kuri jya niveau bufise abantu benshi bari nyuma yawe supporting sasa harabika ibibazo ngira bimutuma Gael agira asubira inyuma gato muri kariyeri yiwe mugabo bidasigura yuko muri football asubira gusubira inyuma mugabo utatakaje performance zawe ama niho yacagena muri Ecosse akinye muri Ecosse contre Hera aragenda muri Ireland ubu Gael yarafise
ama demande menshi yo muri Turkey yarafise mu Barabu rero kubona yaje muri Yanga hajya umuntu wese afise decision yiwe ashobora kuba abona ikintu kontra y'ingene ihagaze ashobora kuba ivyo byose bamuhaye ikintu abone uko kiruta aho bariko baratanga kandi equipe zo muri Tanzania ubunye bariko barabishira mu buryo bwinshi cyane je nibaza yuko rero umuntu wese burya umuntu w'umugabo utegeza kumurespecta kuri decision aba yafashe kubera aba yicaye akavuga ati decision mbere ko ndayifata reka mbanze niyumvire kabisa abakeperi mugira aba model banyu Artire ni umuromodo we ni inde mu bakeperi bo ngaha kwisi je nkitangura kabisa umuromodo yanje ikire Casillas Real Madrid na ico gihe ubu yarakukurutse ubu yarakukurutse role model wanje bivana hari abagardien benshi ndabirako mvuze nka Mendy wa Senegal Makartir tukiri ngo mu bijanye n'umupira w'amaguru na musique tubivanze ko twe turi abantu bari hagufi y'umuziki niye equipe Makartir yifuza yuko aturangiza career yiwe atayikimyemo avuga ati no equipe ndazi avuga ati no equipe iri ku mutima je novuga yuko ndifuza kutarangiza career ntarakina Champions League cyangwa Europa League equipe yose equipe yose kubera je nta equipe nimwe mfana muga equipe yose imaye contrat ya bien nkakina Champions League na Europa League mbona yuko menga ni dream kubera ndamaze gukina Coupe d'Afrique ndamaze gukina CHAN ngira yindi dream naho igoye mugabo nta kidashoboka musi joro no gukina Coupe d'Ivoire kabisa abari hagufi abatari hagufi y'umupira w'amaguru twumve dusuko dufise Makartir ari hafi y'umupira w'amaguru kwanza birimwo urashaka kutubwira intamba mu rugamba muri kino gihe ivyo donc ivyirimwo mbega bishobora kugenda gute kugira tuzokine kane mbega dusiga jiki abatabizi nko mukinyi w'intamba mu rugamba equipe nationale ubunye irikiragira guharanira gukina kan kandi izobera muri Côte d'Ivoire ama inkino zibiri za mbere mwazi honye zarakinywe byagenze gute naho tutariko turazakirira muhira kubera ibibazo by'ikibuga bagomba kugira ikindi kibuga rwa mbere twakinye muri Afrika y'Epfo twakiriwe na Namibia amaturanganya mbi partout twakira Cameroon naho tutayakiriye ngaha twayakiriye muri Tanzania badutsinda kimwe bisigura yuko muri groupe twari equipe zine Kenya irakugwamo kubera hari ibibazo bafitaniye na CAF na FIFA dusigaye turi Burundi Namibia na Cameroon urumva muri ivyo bihugu bitatu bategezwe kuva mu bihugu bibiri bizoba qualifié amahirwe dugifise nayahe amahirwe dufise twebwe nuko twotsinda Namibia ije muri Tanzania hama ndazi yuko Namibia bizoigora cyane kuja gutsindira Cameroon wabo canke kuja kuyitsindira muri Afrika y'Epfo amahirwe gusa twe dufise nuko twotsinda Namibia gusa umva uzotsinda entre twebwe na Namibia niyo finale ama nitwagabura bazaca baharura ibitsiro twage turatsindwa je nibaze ko kubera tumaze gutsindwa ibitsindo bibiri dutsinda igitsindo kimwe dufise ideni y'igitsindo kimwe Namibia nayo imaze gutsindwa bingana Namibia imaze gukina match imwe twe tumaze gukina zibiri Namibia imaze gutsindwa igitsindo kimwe itsinda kimwe urumva ni zero guhera uwo mwanya twe turaba kabiri gushikuba kabisa imani dufashe kabisa tuone ma brand ico bita ma brand abajwere b'intama mu rugamba ndabakundi bari muri zoka bakore ba pro ya ata kandi renda kundi nyine biyemera abajwere b'intama mu rugamba bacu bariye kandi abifunze sio kiora uro muone tu umujwere b'intama mu rugamba ushaka kubona uko nyine bishakiye no muri club niyo bagiye muri club intebe zabo zibazamaze gupanga kubarira bakona rufovya bakona noti joa Makartir apana kabisa Makartir uravye kuraba ingene abakinyi bahari iburaya bakigwa hari yo mushitse hari ya mbega mubayeho neza muba bimeze gute je novuga yuko Imana yigufashije ikaguhatana mu kintu cyo cyose ukacubaha umaze gushika hiyo iwabona abantu je novuga iwabona abantu baturushije gutera imbere nko muri Europe barazi ikintu cyitwa talent kugifata ubonye umukinyi w'iburayi ingene abayeho yani sinzi ngene no kubwira kabisa zire vumbi za jabe yani no gutembereza umuduga mane nshobora gutembereza umuduga baragutembereza ikintu cyose kabisa yani ntakora kutembereza umuduga ubu ufite umushoferi akagutwara kuri entraînement muhira ukeneye ukamubwira kandi umuzungu man ukamubwira ati kandi umuzungu man agaribwo buzima mubaye ati wokwesha umuzungu ure usiga kwesha umuzungu rero ubu ufite umushoferi
mugare bisaba discipline zirenze kubera bajya abashoferi baba baguhaye kenshi ni usanga baza baratanga ibyo ugiye kuri equipe ugomba gusuma ukamuhamagara mukagenda mugasuma muri kumwe nawe akagutwaza ibintu yani no guteka ugomba baraguha umuntu agutekera ushaka uritekera wenyene ushaka urajya kuri equipe kubera no kuri equipe hariya tugira entraînement barateka wowe utagomba guteka muhira wowe ucuva kuri equipe waje byose ukagera muhira ugiye kuryama gusa kabisa urumva ushaka ufite discipline nyine sana hari ibintu byinshi nta bintu byizana man abantu bashobora kubona umuntu ashininga muga hari ibintu byinshi utegeza kuyima kugira ushininga kabisa challenge zimwe zimaze gushikira uri hariya hanze uvuga ati ebana zino challenge bana zirampakije ziratumye banyuriza bampa 24 ngaha muri equipe ndibuka nkishika muri Turkey twarakinye match na equipe yo muri Qatar ndakira match ya bien sana muri match iheze umukocha w'ije equipe muri Qatar acaramo magara acavuga je ngomba ndagutware muri Qatar tugire imipango jere kubera nariho nkishikibura yasi narinzi ingene umukinyi tegezwe kwifata candagena ndamuha nimero ya telefone ibiki turashanje byose kumbe bajya abantu bantwaye bariko barambona dushitse kuri aho twaba baca bambwira wewe kirazire yuko uvugana n'umuntu wari wese twe tutahari twabonye bari koreshaje amanimero n'ujya umuntu twamubajije atubwire yuko mwavuganye ibintu byo kugera muri equipe ivyo ngani bikorwa ejo tuzogira decision nimba ari kugusubiza muri Afrika cyangwa nimba ari kuguma ngaha tuzobimenya ejo kandi we ejo ntuzogira entraînement n'abandi tutera journée ni kabaki ya mshambra ariko ndagira itizi baca barafata decision yuko nsubiza i Burundi baca baramamagara barambwira uzosubira muri Afrika kubera ajya amakosa wagize ibiki ndasaba ikigongo mvuga muzombabarire je navyo narinzi yuko ahubwo bizoba ari byiza kuri mwebwe kubera murose signature n'amafaranga azoza muzoronka amafaranga baca bavuga kubera utari ubizi twe murindire boss azoza gufata decision ya nyuma ko bakurunka muri Afrika canke yuko baguha ibihano mugabo tuzokwekata kwanza na group ariko afise ikibazo aho nyene muce turangiza amace gagenda cyane afise akabazo kwanza tarabanda nyene nojyo ari bajyo bakinyi bose ba Cristiano bandi bose afise abatego aho nyene nka Cristiano ntushobora kumwegera ngo kumubwira ibintu byo bya transfer Cristiano afise abantu babiraba man ni bajyo abantu ubona bama batemberana yani Cristiano akazikiwe no gukina gusa umupira afise abantu bajeje kumurabira ibintu by'amafaranga ibintu by'amaproje abantu bavugana amakontra yiwe ingana azogenda abantu bajeje kuraba hazoba abakozi bamutekera ingana afungura yani we nta kintu na kimwe muwe muvugana ngo mu president wa equipe canke iki nimba promoter uba mu agent wanje niwe muzovugana mukabiheza kaza kabimbwira ndavyemeye nzoca nzanje gusinya gusa ariko bose nk'itegeko uyu ni itegeko n'itegeko ngo kwiwa itegeko bose abakinyi niba bamufasha nyora muhana mu majambo make ngaho mu Burundi urashobora kurabona match kuri stade ukazubona uri muri musongati president wa Vitara guhamagaye ya match heze mugatangura kuvugana ngo bana mina kutaka sezo inakuwe parenje birabikwake kabisa byace bigenda gute byace bibandanya gute bana umubosi yaraje nyene je nzi ko banyirukana umubosi aje avuga ati kubera ujya na kipaji kinasaidia nilikuwa niko vizuri mu bagardiye bari kwa bakopare umubosi avuga ati reka tumuhige hano azomara isemene yose imisi yose mu gatondo imbere yuko abandi bagira entraînement manze niruke kwanza jewe isahimwe imisi yose nko dutangura saa 2 je nategezwe gushika ku kibuga saa 1 n'umukoca nkiruka isaha imwe hama nkaza kwiyunga n'abandi pa tutira semene the boarding school kandi ntegeza kubikora man kabisa mukurangiza akabazo kanyuma bigina kuba kumbaza makartiri iga makartiri byatumuze tumukeneye makartiri ikibazo nagomba kukubaza mu mwaka uheze sinzi ko mwaka cyangwa uri umwaka twabonye equipe kinamo hariya iburaya muri Turkey byatwaye igikombe ubu mwaka vyagenze gute saison yagenze gute kwanza hariya nari yari equipe umuntu urumva yaguze equipe mu gihugu citwa Moldavia ama hajya twari nko muri ka yo guprepara champion ama baratsindiye ikibanza nko kubivuze cyo promoting equipe muri première division muri Moldavia ubu rero bariko baragira ama recruitment y'abakinyi bandi kugira equipe je gutangura muri Moldavia champion muga kuri kai wanje baracari mu biganiro na management yanje ama twumvikanye fresh je nzocangana muri Moldavia tutumvikanye naho ngira bazondungika handi nibo bazokurungika canke kontra izoba yaheze uzoguma nga mu Burundi kontra mfitanye kontra nabo y'imyaka 3 n'ubundi ngaha deja ndafise kontra nabo mugabo
hariho ubona ugiye gukina shampiyona sico kimwe n'uri muri ka hariho amakontra y'ibintu bategezwe gukorera kugira mve ngaha ivyo tegezwe yani batabikoze sinshobora kugenda kandi si jewe je mbashaka kugenda mugabo usanga abaje bambwiye ati ibinye bitabaye ntirushobora kugenda ugiye naho bizoba biheze kabisa oye shamu kwa discipline ya discipline irarenze mu muziki ntavyo bosha baririmbye iyo discipline ivyo bintu biragoye ivyo bintu biragoye ni mwese byavuga ati tubabifunze rero kuzasokusha kabose kwiyumva we nka makarti uravuga ati je ndashaka kuja gukina kandi mundeke je nigire ariko bakubwira ati bana ifuko uyagararako twe twabasavye itike y'indege twabasavye yuko hariya ushika baguhinzu twabasavye ibi nibi byo bitabonetse bro football ni compliqué sana urabona nk'ubu nari muri Turkey naragiye muri Georgie hariyo equipe yitwa Dinamo Tbilisi yari yangomwe ndagenda hariya namaze kugira kila kitu yani baisha nipata ma equipment inzu ibiku umushoferi ama hasigaye ko ntangura mu match officiel nza numva bajya ba boss banje muri Turkey bambwiye ngo twakurunka itike y'indege muri 2 jours tegeze kugaruka Istanbul kandi sinshobora guharira cyanda subire Istanbul baca bambwira igiye equipe y'amahera twariko turasaba ibiki ntibavyo batanze sasa ubu tegeze kudindira irindi diri nga kandi mvuye yo vyari man urumva football irimo ibintu bigoye kandi bavuga ati je nka Pamela Tani wine ariko physical Jeff Sell cyane baje kuri je mugabo nivyo nabonye hakariho nk'ukuri Mbappe byo numvise bavuga yuko yashaka kuja muri Real Madrid aho bace bamwongera ibindi bintu kugira ngo ashaka kuma muri Paris Saint-Germain bakavuga ko Mbappe yafitane n'imigendere byitana n'uryarongo Real Madrid kandi ubu kandi nta guciriyemo ngo Mbappe ngo ntushobora kugura umukinyi ngo atabizi ivyo nivyo babona niyo mazi bacamwongera ibintu bimwe ariko ufite ikibazo byabo hejuru bo kumengo bawusisha cyane abakinyi ubwabo hama wakaza kubwira timu yo ati tugira uku nuko je novuga kwanza baje bakinyi bamaze kugira ku rwego biragoye kugira umufinye umukinyi kugira umufinye mugabo nka twebwe urabona umukinyi bavuye muri Afrika nko je naragenjitse muri Turkey bamaze kunkunda baje ba boss baca bansinyisha contrat y'imyaka 3 ijya myaka 3 sinshobora kugenda nundi mwaje cyangwa kugenda mu indi equipe baje batipe badatanze uruhusha naho byo ugenda gute ndashobora kugenda gusinya muga sinzokina banyitwariye muri FIFA nanje camana sa bitandukanye nabajya ba Mbappe urabona nk'ubu Real Madrid yaramurondera mugare Real Madrid yaramurondera usanga baje abibona ujya mu boss w'umwarabu yace babwira ati ubu rero Mbappe je namwongeye nibijya rero bumvise ati tumwongeye amafaranga ubu Mbappe ashobora kuba azora umukinyi wa mbere aronka amafaranga menshi muri champion y'Ubufaransa kandi Mbappe azoba afise ububasha kurusha na Messi na Neymar muri PSG urumva bitandukanye no muri Real Madrid usanga muri Real bamuha amafaranga bakavuga ati hariho abashefu hariho ba Benzema hariho bande wozozo gusuma umupeti ba Marcelo mugari ya muri Paris agumye hajya ni star ni chefu ico ndacumva je nakisikiye niko nakisikiye ariko mfite ikibazo aho nyene kumengo vyinshi kura vyumva makuru bavuga wamengo bawusisha we cyane gusumba abaje biwe n'aba equipe yiwe kenshi abaje ntabuzo kigera ubona ntibigera bagaragara aba invisible uzomwumva gusa kwizina muga n'umuntu abafise n'abaja n'umuntu abafise inguvu bari mu boss nkwa ni boss sana kandi abari mu boss ngira kubarushana bajya bapeti kabisa mu kurangiza big akabazo kanyuma ndifuza ko abwira akantu uwahoze atwara federation nga Burundi umupira w'amaguru ari we Reverend Kuriyo uwo yitwa Papa nyakubahwa wacu hariya je cyambere kwanza novuga yuko ni byishimo ku gihugu cy'u Burundi kuronka umuntu nk'ujya ariyo benshi bahora bavuga ngo iyo wambaye ikirezi ntubona ko cera ugenda kuvyibuka ko wari ufise ikirezi kiza cyaramanze kuva mu ntoke ujya muzehe ni Imana twahoye n'Imana kubera n'umuntu umaze kubona umuntu yiyumvirira abajene gutera imbere mu nzira zose uravye n'ibikorwa akora afise amaradiyo afise ibibuga biri professional ivyo byose muzee ubahwe nitwigera tunaniwe ivyo byose bica mu nguvu z'abana bakaronka imishahara bagafasha imiryango yabo urumva n'umuntu wo gushima twebwe twese tugeze ngaha banyange uravye bari nyange n'umukinyi muri East Africa ngira yo bafise valere ya mbere ubunye ni kubera ujya muzehe umva mzee penye huko mimi unajua nakupenda tere wewe ni baba wangu Imana imwezagire ibandanye imuturindire abandanye agira ibindi byiyumviro byo gufasha no gwaruka ruri nyuma yacu asante kabisa mzee bubaho natwe turakwemera ugwaruka twari imita 12 y'abandi badukubita reka tugushimire cyane bako bataguza baduguru hari yawe nanje reka ndabashimire kandi ndabatera intege ibitu ya bien je ibintu ndavyibuka ndiko ndabigena muri studio muri Zambi mugabo ndabisanze muhira kabisa ni ibintu biteye igomwe bamubandanye mutera imbere mapenzi ndo kitu cha maana dosisi uko munaza dufise igitaramo cyo kugurira zo bukiri mu buro cyo wagiye dosisi zuko munaza jewe nkubi byo kugenda navyonze
ndashobora kumva n'ejo ngiye cayijya hejuru cyangwa ndashobora kuguma ngaho ubwo rero ntabyo nzi ushobora gusanga tuzokubaza niba buri ngazo go invitation tena kudusapota nk'iradio nta kibazo kabisa lancement officiel tubarimo ba SatB tuzohuza SatB na Big Fizo Kidumu n'abandi tuzoba dusaba baririmbye 30 aha nyene kuri stade Ntwari sikugani lo 6 za mwezi wa 8 tutapiga show ile moya ambaye show yetu ya kwanza ku stade tuzoyigira kuri stade kandi vyose vimeri fresh kama niko hapa unajua siwezi ebane kama kawaida tu asante sana tukushime cyane Andre merci beaucoup urakoze nawe chef Biggie ubawe cyane ariko ndanakwibutsa yuko itariki 6 z'umunani azuba ari umusuda sanzwe dusaba ni diri aba chef murabe mu bijemwe mu bitigitemwe muduhidiri nka Landry promoter mu midiri ibintu bizogende fresh kadashimira mwamwe wakunza Black FM twakunda cyane na Hejo amasaha yandi nyene